mwese bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi gitugutu 2025 musangwe ikaze yo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Diwemba z'umutima afadikanije na Gisirene Manirakiza mu buhinga bw'ivyo mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo ashimikiyeko. Umuhinga wa ONU akurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yaraye yongewe ikiringo c'umwaka mu gihe leta y'u Burundi yari yavugije induru nyinshi ngo ikugwe ko uwo muhinga. Abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bakorera mu buhungiro bakaba bashima iyo ngingo. Abarundi baba hanze bahamagarirwa na Margarita Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom gushira hamwe uburyo bwo kurihira abana b'impunzi kugira bige. Abatanze iyo ntererano ngo bakazoba bariko bafasha kubaka Uburundi mu minsi iri imbere buzobe iparadiso. Igisata c'amagara y'abantu kivugwamwo vyinshi, abanyagihugu bamwe batewe ubwoba n'ikiza ca kolera, abandi ntibaronka imiti mu mavuriro. Abakorera mu mavuriro n'ibitaro bamaze igihe badahembwa. Murumva uko vyifashe mu Rumonge hamwe no mu ntara ya kera ya Kirundo. Bamwe mu banyagihugu batangazwa nuko abategetsi bigumira mu gacerere. Intwaro ya CNDD-FDD kubwabo banyagihugu ngo niyo gusezerera. Hari n'ayandi mu kanya nido kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Umuhinga wa ONU ajejwe gukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi yaraye yongewe umwaka. Vyaraye vyemejwe n'ibihugu 23 bigize inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu kuri uyu wa gatandatu gitugutu 2025 i Geneve mu Busuwisi. Vyagenze uko mu gihe leta y'u Burundi yari yavugije induru nyinshi i Geneve ni New York isaba ko boyikurako uwo muhinga, ariko vyaraye vyanse. Aho ni mu gihe Uburundi busanzwe buri mu bihugu bifata ingingo muri urwo rwego gushika mu mwaka wa 2026. Abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko kubona iyo ngingo yo kugumizaho umuhinga wa ONU agomba kurikirana ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi vyerekana ko amakungu azi neza ko leta ya Evariste Ndayishimiye ibandanya guhonyanga agateka k'Abarundi. Ngo vyerekana kandi ko amakungu azi neza ko CNIDH umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi ataco umaze ku buryo utoshobora igikorwa co gucunga uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bakorera mu buhungiro barashima rero iyo ngingo yaraye yemejwe, bakanakeza umuhinga wa ONU Fortune Gaeta Zongo. Kunyuruza abantu bakabugwa irengero mu Burundi vyasubiriye kwimonogoza. Guhonyanga agateka k'Abarundi birakomeza, ngo niyo mpamvu bikenewe ko hagumaho ijisho mpuzamakungu kuri leta ya Ndayishimiye. Ahamagarira Abarundi baba hanze bafise uburyo kwisonzesha umwe wese agira ico atanze mu buryo bw'amafaranga afashe abana b'impunzi kwiga. Bene ico gikorwa kikaba caranakozwe igihe c'ikiza ca COVID-19 ku Barundi baba mu bisagara cane cane mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho bamwe bafashijwe mu kuronka ico bafungura kuko batashobora gusohoka ngo bagende kurondera ico rirenze. Umupasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom yaraye abishikirije kuri uyu wa gatanu gitugutu 2025 mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Focode mu ntumbero yo kugira icigwa abantu bokura ku butwari bw'umupasoni Margarita Barankitse. Yaciye muri vyinshi birimwo intambara, ubuhungiro n'ayandi mageragezwa menshi, ariko akanka guheba kugwanira agateka n'umwizero. Namamvuga nti nta usomera abandi bavuze induru. Burya utaziciye uronegwa. Uruzitiro rwiza rwo kugira ngo abana bacu ntituzorinde kwama tubaherekeza tubaha
ababacungera aho biga twokwiyumvira kugira ngo amahoro asesekare mu Burundi nuko uwo mwana ntawe nikora nawe yobona ko umubabaye noneho jewe ubimbajije ku munsi w'Imana ni Imana yaraduhaye akarorero keza mu kwigira umuntu ngo natwe ature ubumana nimwiyumvire abarundi kumure bari n'ahandi bafise uburyo iyumvire umurundi wese yovuga ati jewe ku kwezi nzotanga idolari ndayishira iruhande yo gushobora gufasha umwana ari imbarara cyangwa na kivana mudukoranije abarundi bari mu Bubirigi sindabandi gitigiri mugabo ndadeneza ko barenga 500 ibaze rero dufise ayo mafaranga arashobora gufasha abarundi bari muri Canada abarundi bari mu Budage abarundi bari mu Etazi narigeze mu gihe ca Covid kubwira abarundi nti tugire tutange tuguruze konti yitwa agateka kacu hanyuma umwe wese atange udufaranga kugira ngo abarundi bahunze abo batakaje akazi kuko badashobora gusohoka bari i Kigali canke i Butare canke ahandi hose turonke udufaranga ko kumuramira. Margarita Barankitse avuga ko atawushobora gufasha ari uko amaze kwimara ubukene ushaka gufasha arashobora kugira ico ahevye amafaranga yokoresheje akayarihiramwo ishure umwana abarundi bavuga ko bamaze kuva mu vyo gufasha abandi umupasoni Margarita Barankitse abibutsa ko ari ibwirizwa kugwanira igihugu ufashije umwana w'impunzi akiga usonzeye mu buhungiro canke uwugwaye n'abandi ngo aba agwaniye kwejo igihugu camwibarutse kizoca ibibatsi Margarita ahamagarira abo barundi nawe nyene atikuyemwo kuja hamwe bugurure ikonte yitwa agateka kacu maze izofashe kubaka Uburundi bube iparadizo biciye mu gufashanya. Ubu rero intera kamo ndababwira ntawe usomera abandi bavuze induru kandi nivyo ntawe ushobora gufasha we yamaze kwimara ubukene mugore ushobora gutubika umukanda rimwe kumureye mumbabarire ko abarundi dukunda muhamba musubira kumbwira ngo ndakara cane urumva urashobora kuba unywa amacupa 6 ya Heineken uvuze ati jewe ubu nihaye kunywa 5 rimwe ndarihebere umwana nzo kwigisha kandi ashaka akamufata akamenya izina ntabirungikire ishira hamwe kuko kenshi baca batwambika ibara ngo twabaririye amahera bakadusaba ati duha izina ry'umwana jewe umwana ndamwitije nahoranywa ibi ngira ngabanye cyane nahora fata no mu byo kurya ngira ngabanye kumure mu gitondo wosanga igihugu cyacu abarundi bangaye tushobora tuhagira iparadizo twebwe rero tukiri mu buhungiro aca twiyumvira ngo ngo cyamvuye ku mutima hari abarundi duhura ngo jewe ngo nusira kubimbwira ngo narabivuyemo ntushobora kubivamwo turafise ibwirizwa rikuru ibwirizwa rigira kane y'abantu igihugu uragipfira ukakigwanira ugwaniye umwana w'umurundi w'impunzi cyangwa ushonje cyangwa urwaye ubugwaniye kwejo igihugu cakwibarutse kizocibati mumbabarire rero ndabateye akamo nakamo k'umuntu ari mu zabukuru urabona si benshi jewe mfise n'akarorero bashikana imyaka nk'iyo ishikanye ndabibona i Kigali abo twirwa turahamba bakiri bato kundusha nkaca numva nireka nasemerera yemwe mubyumve ko natanguye gusaza naho mu mutima wanje numva mengo mfise imyaka 18 mugabo ndakuje reka rero siga umugani mwiza wo kuvuga ati yari yatubwiye nimuzovuge ngo yantavyo yatubwiye mwebwe mu nyumva mwumve ko ndabibabwiye muhera uno munsi mutubika umukanda kumbure ko ari kuw'Imana abahora banywa 6 banywe 5 abahora bafata mushikaki 4 baje 3 hanyuma rero
tugire muvuga ngo iki yo konde yitwa agateka kacu maze natwe tuzocubake tukigira iparadizo. Murakoze neza. mu gisata c'impunzi nyene haraye hugawe ibigo bitatu vy'amashure mato mato vya ERC mw'ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bigo vyugawe akaba ari Uwezo, Urafiki na Furaha. Ibigo bitatu Maendeleo, Shukuru na Nuru nivyo bisigaye. Amashure shingiro yabarizwa muri iyo kambi yarimwo abanyeshure bagera ku bihumbi 12. Ivyo bigo bitatu bimaze kugara, abana bose baciye bashigwa mu bigo bisigaye babacamwo imigwi 4 itegerezwa kwigishwa buri munsi mw'ishure rimwe. Bamwe bagatangura kwiga isaha 1:30 z'igitondo kugera isaha 4. Umugwi wa kabiri ugatangura isaha 4 kugera isaha 6. Umugwi wa gatatu ugatangura isaha 6 kugera isaha 9. Umugwi wa kane ari wo wanyuma nawo ugatangura isaha 9 kugera isaha 11. Iyo ndinganizo y'ivyigwa abavyeyi babona ko ataco izofasha abana babo. Basaba abaharanira agateka k'abana n'ak'impunzi aho bari kw'isi hose guhagurukira rimwe biyamirize iryo nyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu ririko rikogwa na leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Ibimenyetso bigaragaza ko impunzi z'abarundi ziri mw'ikambi ya Nduta zigiye kumererwa nabi kurusha uko vyahora vyatanguye kuboneka. Akarorero na kamazu arenga 30 yasenywe n'imvura ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ishirahamwe Inarsi rijejwe ivy'inyubako muri iyo kambi rikaba ryari ryarungitse abakozi ku munsi w'ejo itariki 6 Gitugutu 2025 kugira basanura ayo mazu y'amara. Ubutwari kambi ya Nduta aca bategeka kudakora ikintu na kimwe kuri ayo mazu. Abayabamwo ngo nibatahuki wabi Burundi habe ariho basanura. Ubwoba ni bwinshi muri izo mpunzi z'abarundi ziri mw'ikambi ya Nduta. Izo mpunzi zisaba ababijejwe kubafasha agateka kabo kubahirizwa. Ijwi ry'iyi mpunzi y'Induta ryahinduwe tukaba twaganiriye ejo hahise. Jewe ndi mw'ikambi y'impunzi ya Nduta ngaha muri Tanzania. Ego turiko turaca ahashoboka hose kugira ngo mudufashe gutabaza. Turi sumenase ikomeye kandi hari ibimenyetso vyagaragaye ko tugira tugirirwe nabi. Ni ukuvuga kuwa gatanu gucaye kuwa gatandatu haraguye imvura. Kuwa gatanu w'indwi turangije ejo haraguye imvura yarabomoye amazu mw'izone ya 12 n'iviraje ya 4. Yarabomoye amazu menshi cyane, amazu 30 arenga. None rero ayo mazu 30 beneyo baca baguma mu kangaratete, baguma bari ngaho kudabomotse ziraryama hasi. Uyu munsi ishirahamwe rijejwe inyubako NRC ryazindutse rirungika abafundi kugira ngo baze gusanura ayo mazu. None ibiro by'umukuru w'ikambi byaciye bisohora itegeko ko asanzwe n'imisanurwa ko abo bantu baja kwiyandikisha bakahunguka bakaja gusanura amazu iwabo. None abo bantu bafite imiryango, bafite abana, ubu bari mu kangaratete. Rero turabona ko hari ibintu bishobora kwaduka bibi umwanya wari wo wose. Turabasavye mudutabarize ahashoboka ko n'induru cyane, mudutabarize ahashoboka kuko vyaduteye ubwoba cyane. Turabye nyene abatanzaniya bamerereje, vyaduteye ubwoba cyane. Murakoze. Mu buhinga bw'ivyuma abanza batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka. Abana bimenyereza mw'ishure bita maternelle kw'ishure shingiro Mugomere ya mbere mu buyobozi bw'indero mu Rumonge neza na neza mu gisagara hagati bigira munsi y'igiti. Ibirasi 6 vyo kuri iryo shure bikaba vyaragurutse mu kwezi kwa 4 kuno mwaka. Kubisanura bikaba vyagoye abavyeyi kuko bari mu bukene butagira izina. Leta nayo ngo umenga sihiri.
ubwoba ni bwinshi mu bavyeyi barereye kuri iryo shure bafise abo bana bigira munsi y'igiti ngo kuko aho imvura buca igwira ntibabona uko bizogenda ivyo abo bana bigira munsi y'igiti. Baratabaza umukuru w'igihugu agira ico akoze abo bana baronke aho bigira. Uyu muvyeyi arabivuga ariko ijwi ryahinduwe. Jewe ndi umwe mu bavyeyi bo ngaha ku Mugomere Centre Rumonge. Twagira twabwire mudushikire hejuru mutuvugire vyumvikane hose kuko Ecofo Mugomere ya mbere iri muri DCE Rumonge abana bo muri materinere bigira munsi y'igiti kandi iyo shuri yaragurutse amashuri amakasi 6 yose. Rero gushika ubu abavyeyi byabananiye kubaka bariko bariyungunganya bariko baraduza ibirasi 2 ariko urumva mu buryo n'ubukene buri mu gihugu. None rero birababaje abavyeyi cyane kubona ishuri riri mu gisagara gikomeye ca Rumonge abana bacigira hanze. Tuvugire ubutumwa bushije n'umukuru w'igihugu arabe ico yofasha kugira abana bacu ubwo bahimvura igwiri nyene bizoca bigenda kandi iyo shuri ya mbere mu Rumonge ifite n'abanyeshuri benshi cane. None rero mutuvugire mudushikire kure bisigaye hirya no hino ndababwire murakoze. Bamwe n'abandi bavuga ko gushika kumbona kazoza batabibona mu gihe ibirasi 6 bishobora kubomogwa n'imvura ariko bikananirana gusanurwa n'amafaranga yirirwa arasahurwa n'abategetsi atagira uko angana. Leta ikomoka muri CNDD-FDD ngo yirirwa irabesha abanyagihugu ikwiye kuvaho. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge nyene intara ya Burunga bafise ubwoba n'amakenga ko ikiza c'ingwara ya kolera kimaze kwibonekeza mu bice bimwe vy'igihugu nabo nyene gishobora kubatera. Ni mu gihe abo banyagihugu bemeza ko ico gisagara kimaze amezi arenga 2 atamazi yishirahamwe Regideso kironswa. Aho bigeze bamwe ngo bayora amazi atega mu binogo akaba ariyo bakoresha abandi bakavoma ayo mu kiyaga Tanganyika ariko nayo nyene bavuga ko arimwo imyanda itandukanye. Bamwe muri abo banyagihugu batangazwa n'ingene abategetsi b'igihugu baguma mu gacerere ku bijanye n'iyo ngorane y'ubukene bw'amazi meza. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo niyo gusezerera kuko ataco imariye abarundi. Vyinshi kuri iyi nkuru twabiteguriwe na Aline Munezero. Mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Rumonge muri komine Rumonge intara ya Burunga haraheze amezi 2 arenga atamazi atangwa n'ishirahamwe Regideso abonetse mu mabomba. Aho bigeze bamwe ngo bayora amazi atega mu binogo akaba ariyo bakoresha kubera ukubura ukundi bagira. Ivyo bikaba vyibonekeza cane cane muri quartier ya Birimba. Nayo mazi yo mu binogo ngo bisaba kuvyuka nk'igihe c'isaha 9 z'ijoro kugira uyaronke. Ababa mu makartier ya Rukinga, Gihwanya na Mugomere nabo bavuga ko bagira urugendo ruri hagati y'ikilometero 1 n'ibirometero 3 baja kuvoma amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko nayo nyene bavuga ko arimwo imyanda itandukanye. Abanyarumonge bahaye amakuru radio haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu bashikiriza ko hari bamwe mu barovyi ico kimwe n'abandi banyagihugu barangurira imirimo itandukanye hafi y'ico kiyaga bagaheza bakituma ku nkengera zaco. Mu gihe imvura iguye gucihitana iyo myanda yose ikayisuka mu kiyaga ayo mazi yatanganyika akaba ariyo abanyagihugu bagaruka bagakoresha mu kugira isuku mu mihana iwabo mbere ngo hari n'abayanywa. Iruhande yuko ishirahamwe Regideso rimaze ico gihe cose ridatanga amazi aho mu gisagara ca Rumonge abo banyagihugu baranidoga ko kenshi imvura nyinshi ikunze gusambura imiringoti izana amazi aho muri ico gisagara iciye ku ruzi Dama hagaheza hagahera iminsi n'iyindi iyo miringoti itarasanurwa. Abo banyagihugu rero ba mu gisagara ca Rumonge intara ya Burunga bafise ubwoba n'amakenga kikiza c'indwara ya kolera kimaze kwibonekeza mu bice bimwe bimwe vy'igihugu nabo nyene gishobora kubatera. Bamwe muri abanyagihugu bagatangazwa n'ingene abategetsi b'igihugu baguma mu gacerere kubijanye n'iyo ngorane y'ubukene bw'amazi meza. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD niyo gusezerera kuko ataco imariye abarundi. Igisata c'amagara y'abantu nyene mu ntara ya kera ya Kirundo kirahanzwe n'ibibazo bitari bike birimwo ukudahemba abakozi bitwa abacontractuel.
bamwe muri abo bakozi bamaze amezi agera kuri atanu rutoboye bakubise ijisho. Abanyagihugu bo mu Kirundo bakaba babaza leta ko izi ngorane zihanze igisata c'amagara y'abantu mu karere kiwabo. Abanyakirundo babona ko abavuga ko batowe 100% n'abanyagihugu igihugu camaze kubajana kuko mu bisata vyose ibintu ngo vyayangaye. Ni mu gihe abandi banyagihugu bamaze igihe basaba abarundi kuja hamwe bashireho intwaro irimwo abategetsi bashoboye guteza imbere igihugu. Iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nancy Umutoni. Abakontraktuere bakorera mu mavuriro yo mu ntara ya Kirundo yahahora bamaze amezi ari hagati ya 2 na 6 badahembwa. Abafashe amadeni ubu bakaba bariko barahanwa bakwa inyungu y'ugucererwa kwishura amaganya n'agahinda birabugarije. Amavuriro yo muri ako karere ntagiramwo kandi imiti. Abanyagihugu bo mu Kirundo bakaba baza ko leta izo ngorane zihanze ico gisata. Umwe muri bo tumutega abiri ariko ijwi ryahinduwe. Igisata c'amagara y'abantu kanakije kunacumbi kanakivuze ko igisata c'amagara y'abantu ibiriko birabera muri ico gisata kamaramanza icambere nagira mbaze yuko leta izi ko abakozi bamaze igihe badahembwa abakozi twita abakontraktuere mu mavuriro ntibagihembwa amezi abaye 5 abandi 4 abandi 3 abiri badahembwa. Ikibazo mbega abatsa amakredi bariko baraja ko amapenalite mbega izoyariha none kubona amavuriro atashoboye kugura umuti rero leta yobibizi nta miti yo mu mavuriro. Ibitaro cyo kimwe n'amavuriro mato byo mu ntara ya kera ya Kirundo ntibigira imiti. Umugwayi yituye ibitaro canke ivuriro bamwandikira kugenda kugurira imiti mu mazu y'idandarizo bita pharmacie, aho imiti usanga izimbye cyane. Abanyakirundo bakaba babona ko abivugira ko batowe 100% n'abanyagihugu igihugu cabajanye ngo kuko mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu ibintu byarayangaye. Twarabonye inyandiko zasirikiye ku marezo sosiyo zivuga ibijanye n'ubukene bw'imiti mu mavuriro no mu mahopito. Kugira n'ukuri nta miti iri mu mahopito, nta miti yo mu masantere de sante, nta na paracetamol umuti woroshe cyane kandi nkenerwa mu mavuriro uhari. None umva kwandikira umuntu ngo uja kuri farumasi ukaca bamuca amafaranga atagira uko angana. By'ukuri abategetsi batoye ngo 100% niko babivuze. Abategetsi bakaba barufashe iki barihe ntibarabe neza kuko biraboneka ko hari ibintu byinshi byabananiye. Ntibarabe neza muri systeme iwabo harimo ikibazo. Ntibaje hamwe rero barabe ico bokora ataraho igihugu kirabajanye kuko byose byaranse. Biruko mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera mu gihe hari abandi banyagihugu bamaze igihe basaba abanyagihugu kubona ko intwaro ihari ataco izobamarira baheze baje hamwe bashireho intwaro irimwo abategetsi bashoboye guteza imbere igihugu. Aho nyene mu Kirundo nta muyaga nkuba uharangwa. Abanyagihugu baho bakaba batazi ikibazo cabaye. Ibura ry'umuyaga nkuba rikaba riteje ingorane nyinshi abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'imirimo ikenera umuyaga nkuba. Abo banyagihugu baribaza uko biriko bigenda ku miti ibikwa hakanye, ivyuma bikanyisha bikaba bitagira umuyaga nkuba. Ivyo babwiwe vy'uko leta iriko iragwiza umwimbo w'umuyaga nkuba. Abanyakirundo babona ko bahenzwe cyane. Ikigira kabiri ni masoko ntanganguvu by'ukuri mu bijyanye n'umuyaga nkuba wowe n'ikibazo gikomeye cyane kubera turiko turaraba amatara by'ukuri n'ikibazo nk'ubu mu ntara ya Butanyerera turavye ko mu ntara ya Kirundo ya kera amatara amaze iminsi 3 atamatara ahari, iminsi yabaye 3 rero n'umugira 4 ubwirukeko bagira mbaze mbega abajejwe ibijanye n'amatara barihe. Ntibaravuga ko ipoto zatembagaye, ntibaravuga yuko
ariko hari ubuhinga bwabaye ingorane ntibarabuze ibyabaye gusa nta matara dufise tukabaza rero tuti mbega ko hari ibitaro biri mu ntara ya Butanyerera mu Kirundo hariho ahantu habikwa imiti ijya mu mafurigo amatara abuze nta bitaro bihari iyo miti iriko irabikwa gute mbega abantu batunzwe no gusudira babayeho gute mbega batunzwe no kunywa imishatsi kwafere babayeho gute no kuri leta nirabe ibyo batubwira ngo bariko bakora kugira ngo bagwize umwimbu w'umuyagankuba kuvyo bintu baraduhenze cane. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.